gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari imvano muri Afrika. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri kiganiro c'imvo n'imbano co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa kabiri mu 2026. Uyu munsi muri studio za BBC i Nairobi turi kumwe na Chris Ndikumana. Yamenyekanye cyane mu butumwa bwitwa Kanguka buherekanywa cyane hakoreshejwe WhatsApp. Ubwo butumwa yatanguye abutanga mu rurimi rw'ikirundi ariko ubu bukwiragizwa no mu zindi nk'igifaransa n'icongereza. Chris Ndikumana kandi ubu akoranya isinzi ry'abantu benshi mu bikorane bitandukanye hirya no hino ku isi, benshi bakagenda bashinga intahe ko bakiza ingwara bari bafise. Iki kiganiro mugiye kugishikirizwa na Seriake Muhabonayo. BBC gahuza miryango kuri sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Harabibaza uwo Chris Ndikumana wariwe ingene yatanguye iyo mirimo y'Imana, nuko koko ivyo bamuvuga ko akiza abagwaye vyoba ari ivyo. Ari ngaha kugira yishure kuri ivyo bibazo vyose. Chris Ndikumana ndakuramukije Seriake. Namahoro. Namahoro. Ego. Mbega mu gutangura kenshi abantu bavuga butumwa harabiyita abapasitori, harabitwa abaprofete. Wewe Chris Ndikumana bakwita cyangwa wita ngwiki? Bo abantu banyita ivyo bashaka, abenshi banyita abapasitori, abandi banyita icyo bashatse, ariko muri Bibiliya bavuga imihemagara 5. Hari abapasitori nkuko bivuze, hari intumwa aho mva ngo apotre, hakaba bigisha, hakaba profete, hakaba n'abavuga butumwa. Je muri ivyo bitanu rero ndi umuvuga butumwa, ariko nta na rimwe singendera kuri iyo titre, ariko nico nkora je n'umuvuga butumwa. Yego hama nkigisha hose ndiyaza ko n'umuvuga butumwa nkongera nkabumwigisha, ariko nkunda ko umuntu anyita Chris Ndikumana. Chris Ndikumana nari nashatse kumva ico umuntu yoza kwita gukunda Chris Ndikumana katubanza Chris gusa birakwiye. Chris birakwiye. Urakoze cyane Chris birakwiye. Yego. Chris Ndikumana ro ninde? Umurundi, mbavuki Burundi, hanyuma akaba ari nuwatse, afise umugore umwe n'abana 4. Rero hama nkaba tuvuga butumwa nibaza yuko sinzi ko muba mwarasomye igitabo canje harimo ubuzima bwanje. Ego. Je nagisomye ariko ku bandi batakuzi, Chris yakuze gute, Chris yakuriye he, Chris yabayeho gute nk'umuntu asanzwe nk'abandi. Ivyo mvuga nti gituma nanditse kiyo gitabo l'histoire de Kanguka, nashatse kuvuga kwishura ibibazo byose, kuko kenshi kumwambaza ibyo bibazo, none wabaye he, wakuze gute, wabitanguye gute. Rero ivyo byose nabishize mu kiyo gitabo. Jewe navutse nkuko abandi bavuka mu Burundi, hama mu muryango w'abana 6, abavukana 6. Hanyuma naragize amashuri nkuko abandi bagira, ariko sinayahejeje, naciriye muri kaminuza ngore bivuga mu gitabo. Rero aho nahagarika naciye ngenda kugira ibyo bita aventure murayumva. Aventure najye vuga uti mu gihugu byari bimeze nabi ico gihe ndibuka hari hapfuye abantu bicanye. Ariko tutashika hiyo, Chris muhira yari umwana ameze gute? Muhira yari umwana w'imfura, hanyuma umwana navuga yuko boss bavuga ngo atekereza, mugabo gutekereza twanje kwari cyane kugira amasoni. Nari umuntu nama ni kumira nja ku ruhande ntari mu bandi, ariko kwikumira kwanje sinzi ko no bivuga, ariko nabivuze mu gitabo ico byavuye ko kwari ukuntu nashaka kwama ndi ruhande dukwanje nyene bivanye n'ingene nari ndi umwana, ariko namize nkwana nk'abandi, ariko nubwo nabana n'abandi nari ntandukanye gose n'abandi. Ni gake wasanga ndi mu bindi, bamusanga ndi mu bintu vya jenyene.
sinzi ko nobijamwo rwose ivyo warakorera amakosa nk'abandi bana yego nakora amakosa nk'abana nta mwana atakora amakosa ugahanwa ndagahanwa yego hago oya hari nahanwa ariko nk'udavuga mu gitabo hariho n'ubwo nahanwa bitara amakosa yanje ariko ngahanwa bikarenza urugero ayo ngahanwa ariko neza ko sinoja mu bantu bavuga ngo baregreta canke babicuza ingene bahanywe ko guhanwa kwanje kwaraforjeje kwaratumye ngira karaktere mfise kuko igikorwa nkora gisaba kuba tenace canke kushikama rero iyo umwana yafyinye cane kenshi usanga bimugora mu buzima uramubona umwana yafinye uramubona n'umwana atafinye uramubona rero guhanwa kwanje byamviremo inyungu niko novuga yego mukanya ko uravuga yuko utashoboye guheza amashuri mugabo wacuja muri Aventure niko yego nari muri kaminuza ico gihe sinzi ko muzi muri kaminuza y'u Burundi hageze muri 2005 baricanye abanyeshuri hamacara yugara barabivuga ikintu c'amezi abirarenga muri ayo mezi abiri rero naciye mva mu Burundi cengera muri Afrika y'Epfo ngiye muri Aventure nagiye nk'uguye kwiga nagiye mfise n'isoko ko ngiye kuronka bourse ariko nshiseyo biranka ariko byose nagiye gutara mu nyuma ko umugambi w'Imana Imana yugaye imiryango myinshi ugira nce mu byo naciyemwo ni birebire mbitaho ndabivuga nge nagiye muri Kongo n'iki byose reka tubaye tugume nka muri Afrika y'Epfo ubuzima wagize muri Afrika y'Epfo abantu babwumve bwari bumeze gute Afrika y'Epfo bwari ubuzima bwoye cyane wari ugiye kwiga nagiye kwiga biranka hanyuma ndashaka gusubira mu Burundi kuko nabona nagize ubwoba bose nagize ubwoba bundi nagize ubwoba yuko navuye mu mugambi w'Imana kuko Imana yavuye nkubita inkoni ngashaka gusubira inyuma hanyuma ndibuka ko na telefone umuvyeyi wanje ndambwira yuko ngira ngaruke arambwira ati amashuri yamaze gutangura haraciye amezi ashikane nuwaza na university wiga kuko abandi baratanguye ariko ubwo buzima bwari butumye uvuga uti ndagarutse nibwo abantu bakeneye kumva wabayeho gutushitse yuko abona n'umuntu ushoboye kwiga wabayeho mu buzima bameze Afrique du Sud ico gihe inazo ko n'ubwo ako bimeze hari ubwo bizima bugoye cyane aba bantu bagenda mu za Canada Buraya bakabimpunzi biraborohera kuko umaze gusaba ubuhungiro mu bihugu nk'ivyo mpeje kuvuga igihugu kirakwitaho leta irakwitaho Afrika y'Epfo ico gihe nuno musi neza ko bimeze no gusaba ubuhungiro baraguha impapuro ariko nta faranga na rimwe baguha icyo bakubwira ati niwimenye niba ashobora kuronka akazi ni chance yawe ariko urigwanako ico gihe rero Johannesburg harano hateye ubwoba hari ubwicanyi bwa mbere mu bihugu vya mbere bicana twaciye mu bigoye cyane twarabarundi n'abanyarwanda bari hariya donc ari ubuzima bugoye cyane gose ariko wabaye hehe nabana n'abandi barundi bari hariya bikatunana kuri inzu bakatugarira ari gufungura baho ku munsi nyene ariko nibigaza no kunyugarira ntabizi iyo utarariharaye kenshi babanza guca amatara hanyuma hagera igihe barugara uje gutaca ugasanga bashipugaye ndibuka ko nataye ibintu byose ndagenda kubatakambira ndabinginga nifomo ma diplome basi diplome barayimpaye ibindi byose barayigumana rero ni ubuzima bwari bugoye cyane ariko si je namvuga nti ibi ingorane zose nagize mu buzima bwanje sindazisuza ndashima Imana kuko zangize uwondi no munsi abo bantu bakwakiriye hari cyo mwapfa oya barabarundi bare hariya unagiye ko kurambe twari tuzinanye ariko urumva ugezeyo mu mahanga urabizi abaje mu mahanga murabizi umuntu ashobora kwakira mugabo ntagutunga uca wimenya rero twarimenya kwigwanako namazeyo hafi umwaka niho nagenda muri bya abasomye igitabo natwa gisomye nabo nacengana muri Kongo no muri Kongo sinaringiye kugira ibindi naringiye kurondera kuba umutunzi nangiye kurondera kugira business ariko sinamenya yuko ngiye mu ishure ry'Imana muri Kongo rero no hantu hambere nibaza ko naciye mu bihe bigoye kuko jewe aho nakuriye mu Burundi aho navukiye nakuriye muri quartier nziza na quartier nziza tangorane nimwe hari mwirohero ico gihe rohero ari quartier nziza abavyeyi baba bafise uburyo wiga neza uryama neza tangorane imodoka zikujana kwishura indugi hari tangorane nimwe hari abakozi rero ukaca wiretruva ugiye muri Afrique du Sud n'abantatsi nabanze no guteka nta nakimwe nabuzi hamukuca wiretruva muri Kongo aho urara hasi aho urara hanze aho ubukena unyagirwa inda mu mpuzu ari ibintu biteye ubwoba ariko kushobora kubona naramaze iyo myaka amezi 18 muri Kongo nkavayo ndi muzima nta numwe atabura ngene nabishoboye
ariko n'ubuntu bw'Imana niyo ko ari ubuntu bw'Imana gusa aho muri Kongo none uvuze ko wari wagiye guhiga ubuzima uvuga ati ubu rero none hongeye kuba umumiliyarderi mugo birahindukuza kuba ahantu nagiye njanye n'abazungu b'ababirigari bagiye kugira business amanzi rero ngo nagiye nk'umu interprete bwa mbere hanyuma nzi ngo ngiye gutunga sinamenya yuko ngiye kumerewa nabi ngiye mu ifuru aje mukate ushira mu ifuru nangiye mu ifuru ariko byamfashije gose kuko sinibaza ko iyo ntaca muri ivyo mbangeza aho ngeze no munsi muri icyo gitabo nyine bavuga ko hageze igihe bagashaka kukwica ego bashatse kunyica kuko icyo gihe nagiyeyo hari president Mobutu hanyuma ibyabaye bya Kabila Père baza gufata Kongo byabaye ariyo ndi Mfeze byabaye muri espace abazungu basubiye inyuma cindi muri Kongo byitwa ko bagiye kuzana ama marchandise ibidandazo baca batatanga gufata abantu bose abarundi abanyarwanda n'abasa n'abanyarwanda bose ku buryo babu kuragera mu ibarabara je bamfatiye mu ibarabara ndiko nondera ahantu ico gihe nta telefone zariho bibata kuri umunyarwanda umunyarwanda bako bagira no mu Robert yagiye mu espion bagira no mu espion mutasi bagira no mutasi je rero nako nagenda mfigiye kufasha scanner kuko ico gihe nta telefone zariho nta WhatsApp yariho nako nandika document ngiye kurondera secrétaire public kugira ngire bayiscanne donc ikira bazungu nabwiye ati ibintu birakomeye ngira nze ndondere nca muri Zambi nagira nca muri Zambi mpunge sohotse sanga abagabo babiri bacanye kabaje ati dukurikire cyo tutwara abantu ahantu rero aho niho rero bibazo byatanguye nisanga ni muri kasho mvunzunkiye n'abasirikare batanu bashaka no kunyica babaza ngo ndi bangirije ama enquête baza ngo ndi umuntu w'abasirikare nayazi n'umutasi niho byahereye rero ni camara y'amezi 18 naramaze amezi menshi ashika 5 ndahantu mu akazu katagira n'isima ufunzwe oya mu nyuma bandekuye abwabo banyegeje ana kujya banyegeza abantu abandi bantu bahisha umucengezi bambira umucengezi donc banyimpishije amezi 5 ntasohoka utazi izuba ntasohoka ko sohotse kaba kabaye rero n'ubuzima bwoye gose kuri muri ico gihe nahantu wibaza ati none ibi bintu Imana turi kumwe cyangwa turi kumwe rero urazazanirwa ukagenda kubitabara mu nyuma no muzi ndavuga ntwenga ariko ntibyari byoroshe ariko ico gihe ntibyari byoroshe yego washoboye kuvayo gute ngena vuye nibirebire barafashe Katanga yose bayifashe ndabivuga mu gitabo abasirikare bari hari ndabaja ko ndabwira ati jewe mu nkure ngaha bagira abanyice kwera mwego baranga ngo tutari umusirikare nibirebire hagera igihe baca bafasha abantu babaye victime ya attack niko rero baciye bamfasha bashima abagize ibibazo kubera iyo ntambara baca baravuga ati no tugushire he je ni munterere basi ni Goma canke mu Rwanda nca nimenya baca bashiburira muri Goma Goma niyo banshiburiye hamaca baca bamanaga n'akadidolari kugira nimenye gushika Kigali maze gushika Kigali rero aho niho narongeye gukira kuko Kigali no gutabuza umuntu numwe uvuga ururimi bumva kandi ukabaza arenze amazina y'abantu amagushika naho rero mbohoka ariko ari ishuri ridasanzwe ayo mu 1997 hama waciuja i Burundi yasubiye Burundi yana mu Burundi nasubiyeyo naciye subirayo mu mwaka nyene 1998 nasubiye mu Burundi hanyuma niho rero nibirebire Imana isura kumbwira ati nugu baza ngo beraheze subira muri Afrika y'Epfo ndavuga Imana sisubirayo ndakubwiye subira muri Afrika y'Epfo nja gukora iki hano hase gupfira n'umuvyeyi wanje twarabipfuye aho wari kurerekwa Imana niyo imbariye mu masengesho tisubira muri Afrika y'Epfo ntibirahera ndabibwira umuvyeyi wanje akagosara ati Imana yakurokoye nasubiyeyo BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8 hari jambo y'Imana Paul avuga ati ndi mu Kifaransa avuga ngo esclave de Christ umuja wa Kristo kumuja wa Kristo no kuvuga yuko ntuja aho ushaka kandi ukora ivyo ushaka ukora ivyo Kristo ashaka gukora rero gusubirayo byasabwa ko nsubirayo nasubiye mu 1998 ntazi nyivyo ngiyemo na jeyo ariko mu byo tuhejeje kuvuga byose ni ubuzima wagiye uraca mu buzima bubi nta hantu na hamwe havuga ati yakoreye amahera ya ronse none uko gusubira muri Afrika y'Epfo
ko atahantu bagenda n'amaguru nahantu bagenda n'indege cyane n'imodoka ayo mahera wumva ko uyakurahe namanigisha abantu ni iyo Imana itanze ibyo bita vision yerekwa ikitanga ibyo bita provision n'uburyo rero igihe wubashe icyo Imana ivuze Imana icica inzira yaciye inzira haboneka abantu babiri barampa uburyo bwo kugenda ariko nagiye n'indege nagiye n'ibarabara nagiye n'indege abantu bari bandihitike hanyuma ngenda nafise ku mufuko $20 amadolari 200 ugiye Johannesburg wavuga kugiye wumva kugiye ntazi yondoye ntazi n'unyakira nafise n'umunyakira ku aeroport hari umuhungu mujene na Kigali twahuriye ko nafata indege Kigali cyo giburundi bwari muri embargo nta ndege zagenda ziva mu Burundi hamo mujene arambwira ngo none ngushikira he nagasinzi yo shikira none afise amafaranga y'hotel James $20 gusa nagira amahirwe ndashaka gufata taxi sinzi ko $20 ashika ndabona amarira arakorotse ngo Imana ibane nawe cyo nako n'umusazi ari ibintu vyo ugira abantu babona ko umusazi nico gituma bavuga ngo abakizwa ngo nibijuju ariko si bose ari bijuju hari giye gure ibintu bisa nibujuju ariko ari Imana ifite umugambi urashitse kuri $20 ku dolari 200 ubwa uri indege amahera n'umuntu yaguhaye kuya uri indege yego niyo $20 nayironse buca ngenda n'umuntu yanterereye avuga ati ndagutereye $20 bisigura yuko yatayima nawe ugenda ngaragara none ushitseyo uwo mugambi w'Imana ukoze gute wabayehe wafashwe ni gushikayo bwambe mu mundege hajya abandi bose bagana banezerewe babona ko batera inkuru jewe mu mutwe wanje nako ndasenga avuga ni Imana uramenye iyo ibiza kubana shika hariya hanyuma ngene byabaye hari umukobwa twitwaranye w'umunyarwandakazi hama turaganira gatoya hamwe umuntu mvuganira yabonye ko ari umunyarwanda cyangwa umurundi hanyuma dushitse sinamenya ko uwo mukobwa ari mushiki w'umugenzi wanje cyane wa Johannesburg twari twizeranye kera ko twari kabiri sura muri Africa du Sud uwo musaza we yari umugenzi cyane kera rero nshitseyo dushitse uwo mukobwa aragenda nyene nk'abandi nari ndagenda varize abantu bose amataxi bagomba gusifra abataximen nawe utabishura uko uri kuriyumvira none ndarangaha ndabigenda gute umutima uri mu kirere uwo mukobwa aransezera agenda arahura na musaza we n'umugore wa musaza we nza numva induru uwo musaza wacu arasemerera izina ryanje n'amarira yarazi ko napfuye yapfiriye muri Kongo uko rero ko naronse ngene mva kuri airport twaje tugira tujanye barami indaro nk'indwi zibiri dotanye yuko nsura kugira ama connection nkatora abantu ubuzima bwa aventure ni ikintu kigoye gusigura ico bita aventure singene mu kirundi ukivuga aventure ni handi ugenda uzi ucushaka mugabo utazi genda ukishikiye mbere numva ari nko kwigereza ko ariko no mu kwizera hari abaventure batazi Imana bagenda gusaba bakora se passion basi ikintu bashaka gushikira ariko je nagenda mfise ijambo y'Imana Imana ambwiye none ko wari ufite ingorane ukaba utabona ejo icyo uzorya naho uza kurara ico shizire bagikura inguvu nazikuye muri Kongo nagwa mvuga nti ya Mana yabana nanje amezi 18 ubu sizondekura nibitoya ati ibyo ari byo byose sinzomererwa nayo gusumba muri Kongo hari abantu bapfuye ibumbashi hari abantu bapfuye abanyarwanda bishe no muri Kinshasa jewe bari kushaka kunyica ariko ntibanyishe baranyivye amafaranga muga ntibanyica rero naguma mvuga nti nimba Imana yankuye hajya nkavayo ndi muzima hasi uhananira inguvu nazikuye ngaho none aho wari wamaze kumva yuko wamaze guhamagarwa kuri kurakora umugambi w'Imana kwera yego umuhamagaro na uronse 96 ni Imana yambariye ibi byose ndimwo byakanguka Imana yabimbariye ntazi ngene bizogenda mugabo ni kwa 97 aho nari muri Kongo Imana yambara yaguma bari ngo uzonkore yanyereka ko nzoyikorera biciye muri internet nagana ko ntari mfise na email sinzi cyo internet inchuro zine gatatu canke kane nama mbona mu inzozi internet imbwira ngo nkora muri internet vyutse nkabaza abakongomani turi kumwe societe yitwa internet murayizi bakambwira ngo namaze kucumva nanje sinigera menya internet cyayico ariko Imana ko yambara yuko nzokora Imana biciye muri internet iyo umva muhamagara na uronse 96 raba confirme 97 aho zinaca muri byo byose nari ndabizi ko harahandi ko ndaja nce tuma na bijamo navuga ni harahandi niko ndaja kandi nzohashika rero bisaba kugira umutima sinova umutima urinda gusa bisa no kumva ijwi y'Imana kwizera gusa harabayuka mu kwizera mbwa tacho Imana yababwiye ahubwo
uwo banza canca abakiri bato ugwaruka canke ubyiruko ni vyiza kubanza kumva ico Imana ikubwira hama ugende umusazi mugabo ufise ico uhagazeko kuko abagira ivyo nagize ataca Imana babwiye bamwe barashobora gupfa cyangwa bagahura bakafungwa n'ubu bakaguma muri prison cyane ntibashike ku kintu kimwe kuko bagiye bakurikira amaranga mutima ataca Imana yavuze rero Jake ingufu zanje aho zari zihagaze ni ijambo Imana yavuze aho niho rero byari bikomeye byagiye gukomera cyane rero kugira ngo utangure azakanguka ryari byakanguka ni birebire navyo nyene kuko harageze igihe muri 2000 Imana irambwira ati harageze gutaha ndavuga cha Mana no tahanja he mu mpera za 2000 nje mu Burundi nagiye muri umuntu yagize aventure no kuja kurondera ubuzima kuko tuvyita ugiye kurondera ubuzima ari muri Amerika canke i Buraya hama ukaza ukwakira ukagumura umukene wowe usubira wanyu nshobora gusubira inyuma atacironse ndabwira Imana tishobora gusubira inyuma atanakimuvize navuze subira inyuma kandi kubera nabonye rero ko Imana utayivuguruza kabiri gatatu ndubaha ndagenda mu Burundi aho rero nashikiye ku muvyeyi wanje handi yarohero nyene ndambamye annexe mugabo ikintu womenya umuntu higeze kugira aventure zivuga yuko wigeze kwigwana ko mu buzima biragoye gose kose urakuja mu nzu ya papa bakugaburire bakumenye byose umuntu w'imyaka 25 27 ico gihe nase 27 gwasure kugaburira ntibishoboka rero agaca mbwira ngo ico gihe nasura gituma yambuje gusubira Afrika du Sud we yambwira ngo nguma ngaho ndakurihire wiga ntibigishoboka rirabe imirimo gaburira abo tuvukana jewe ntibigishoboka cana mara misi ngaho nahamaze hafi amezi cana vayo ndamusezera nti ndagiye kwigwana ko ncaja kubana n'abandi basore niho natanguye cyber nagize cyber nabaye mu business manje muri business ndagira cyber cafe ico gihe byari ibintu biharawe hamwe bari wasabye ingurane muri bank nagisabye ingurane muri bank nkaja Dubai nkagura machine nkayazana yuta biya vy'amatelefone baharura meters anyuma byose na iyo business muri iyo cyber rero nayigize gushaka mu 2007 kuva mu 2006 niho natanguye kwandika inyigisho atari kanguka mugabo nyandiko narandika nandika imisi yose ama email cyo gihe za Yahoo ziriho imisi yose namanunga ikinyigisho kwa mbere kwa kabiri kwa gatandatu kanguka agiye gutangura 2015 nanye nibirebire nyine natanguye iju yambwiye ati tangura uvuge navuga nishaka kuvuga cyo kundira kwandika nivyo byareze ariko vuga ati tangura uvuge nabikoze ico gihe nabikoze nko kubaha gusa ana kwikura hamwe umuntu yakubwiye ikintu wowe utari da convaincu fata nahise amagroupe atatu ico gihe WhatsApp yagira amagroupe abantu bakaja mwijana abantu bashika nk'amajana 3 mfise fata aka audio telefone navugiye muri telefone mvuga jambo y'amasahi iminota 7 gusa mvuga abare kuremesha abarundi bari bafise ingorane nyinshi 2015 bari bahunze bane mu Buganda bataye ivyizigiro tuma tumva ibiziga abantu bice niki ntanga ijambo ryo guhumuriza gusa iminota 7 iyo audio rero niyo novuga yuko yavyaye kanguka kuko abantu amajana 3 nabihaye sinzi igitangaza Imana yakoze buke mu gitondo nasanze byaravye yumvije abantu barenga ibihumbi 3 4 5 ariko dusubiye inyuma gato muri uko kwimuka kwa ukaja handi hantu n'ubundi nta buryo wari ufise nabyo nayifise warufite amadeni menshi aho uvuga yuko hageze igihe ahubwo ugurana kugira uri hebe nabaye muzoma amadeni biteye ubwoba gushika mu 2009 ariko uri umuntu avuga ubutumwa kuri internet nafise site bari bampaye ngira kwa gusa navuga kuri Facebook narandika ama email nenzwe nk'umukozi w'Imana ariko rero cyari ikibazo gikomeye kuko n'abampa amadeni bayanyizera nk'umukozi w'Imana nk'umuvuga butumwa ariko utazi yuza kuyakura ntaza ndakura kugira nk'ubu nye wewe usiri yako mpaye deni ngashasaba uyundi iyo yundi ampaye ngashanda gusubiza ibyo urashaka kunda mwanya muto hakagera igihe nkaba bloke wewe usiri yako yaturu ikaba bloke ukarindira ko ndaguha ukabura ntumva yuko bamwe nibaza ko kakazina wakaronse ku escrow bace bavuga no ago banjyanze mu escrow mbwa nawe mbarira gutya bayugira abane nkumva ko bavuze ngo naka no mu escrow none wumva barabesha ngo nuko nivyo namambwira abakozi b'Imana canka abakizwa muri rusangi namvuga nti ubuzima bw'amadeni
burimo umuvumo ndabwiza ukuri kuko mu 2009 maze kwitwa umuyescro ko niko ndiba abantu mbesha nageze handabwira Imana nti ubu rero nta deni sura gufata nkumva amaje bambwira no nuzobaho gute ndi pray gupfa sinzopfa nsuye gufata ideni ibiba bibe ninapfa bazompamba nakundi kandi nto naciye mbohoka hama ikindi naco Chris iyo umuntu urumva naho uruvuga butumwa muri ivyo byose uri kuratubwira nta hantu buguti bo naravuze tireka jewe basi ibi bintu ko byasingira saba kaza hanahanda nkorera amahera yanje bayame wewe wakoresha gusaba umuntu uriho wundi urumva bica bwabese ko buhagarara ntushaka gukora uja kuguma tora amahera y'abantu okay jero ivyo nakora ibikorwa nakora narafata umwanya mwinshi cyane kwandika hanyuma hari umukozi w'Imana mukizo afite societe nziza vraiment aranyumvira ikigongo ingene agoma fasha hanyuma acambwira ati reka rero ndamufashe acansabira akazi ku mugenzi wiwe kuko nanzi ibintu bya informatique ni yabona ko ndabishobora kandi akazi no ushobore vraiment kandi ariko amafaranga akwiye vraiment nta ngorane yagusaba kugira hanyuma kampaye ndanezerwa sigiye kuryama mwijoro mbona vision mbona contrat mbona croix gutya ana kiye kintu burega ati turayifuse tinujeyo cyamwandikira nti makoze cyane kuri akazi ariko Imana yambujije yaciye wa mwescro yavuga ati mbega bakizwa inde abarozi ati abakizo nibijuju bakunda ubuzima bworoshe bakunda bworoshe ubuzima bworoshe ariko munyuma igikorwa gitanga gukura yarampamagaye mushango ndagusaba imbabazi gucagiye wanka yakazi narakwanse nagushavuriye ariko mudatahuye igituma kuko iyo karonka yakazi nari gushika hanyu wageze rero biragoye gutahura nje gituma ubonye umuntu avuze ngo Imana yambujije ntuzo umucira ubanza mureke iyo Imana yamujije izo mutunga nuko wewe amafaranga yawe toyamuha ni yabavugisha ukuri ni yawe toyamuha Imana izo mutunga mugabo ntiwovuga ngo Imana yambujije haye mugasega aje mvyo mvuze hari abantu bavuga ngo je Imana yambujije kurondera akazi mugabo agaca basega ivyo ntibijanye kuko Imana yakuje kurondera akazi ni gutunga yo nyene nukene gusega abantu Imana yo nyene irapurvoya abantu bagushigikira ariko ntuvuge ngo Imana yakubujije igace kureka gutyo hamuga umusega ngo mfasha ration Imana yavuze caja oya ntibijanye siri kuvyumva ndabitahura kuko muri gitabo cyawe waranditse yuko nivyo hariho nabantu babavuga butumwa ba Andi nabandi bagiye baragufasha bati ubu rero ibiro bya turabibona amahera yo kurya turayabona ivyo uzokoresha byo turabibona umva o Andy Kennedy n'indi nkuru Andy Kennedy yaje muri 2009 2009 ariko yaje maze guhitamwo kuva ku madeni no kwemera gukorera Imana ndayitazira ntasubira gusega no gusaba amadeni aho niho haciye amezi niho yaciyaza ntiyaje imbere mu byumva nawe yaje nk'umumarayika Imana yazanye kugira ankure mu bibazo narimo kuko yamaze imyaka 9 ko yavuze ati ibi bintu uko rakora Imana yandungitse ndumva ko ariyo muri kumwe kenda gushigikira BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102.2 muri ubwo bukene nyene urimo nta kazugira uri ngaho uri kirigisha ubutumwa Chris nguyo agira kundana n'umukobwa ari muri Canada amwemeza aho zomutwa atanzagira okay ravyo nyene umukobwa ari muri Canada bwa mbere sina ngene bimeze navyo ngene twahuye mu buryo bwa internet nawe nyene ngira barabisomye mu gitabo rero nawe nyene namugije ukuri araba abaresha mu Kinyarwanda bakurambagiza cyangwa mu Kirundi kuresha ukaresha mugaca wigira umuntu ashoboye vidashoboye namugije ukuri ubuzima mfise ndamubwira ngene mbayeho ndamugize ukuri byose nawe ntacu byamubwira ubwo ati no ibyo aje bimbwira je cengeneye kuja mu vy'Imana yampamagariyemo rero yaje mu Burundi ataburyo bwo yari kubaho nkuko mbayeho ariko ntiyabona neza ingene byogenda umuryango wiwe ntibibona umuryango wakwakiriye neza umuryango wiwe umuryango ntiwanyanse jewe ariko umuryango wanse yuko ava muri Canada ngo aze mu Burundi bavuga ati nimba ari uwo mushagira mariage
nave mu Burundi aze muri Canada siko bose bagira none niko bose bagira ariko kandi baranona n'ubukene burimo bararabukene baramenya yuko fata bus ngenda kuri bus ngenda amaguru ntafise n'inzu naho njyama avuga ati none umuntu nk'uyo umwana wacu twamutwaye muri Canada kwiga atera imbere kandi ariko ariga none aje mu Burundi kurondera iki n'umukene kandi sitawa kandi abumva we none umwana wawe wogira gute ari umukobwa wawe wogira gute wamurungitse buraya kwiga aje gutelefona ngo papa ngurumva ngo nanonse umufiance ari ngaho hamagana kuri umufiance ugasanga nawe nyene kubaho biramugoye wocu bifata gute ndabumva batahura hagarutse bwawezi bwo oya ndabatahura ndabatahura kabisa bisaba kwizera ukagira icimana yakubwiye ataje yakubwiye vraiment biragoye kumva no kwemera yego ariko bagiye kuvyemera gute twafashe amezi 3 dusenga cyo na madamu n'abandi bagenzi banje cyane na madamu twarasenze nasenga mu gitabo nabivuze nasenga nkabona ibihome hano ibihome byo kuri stade FPB ya kera mw'ivyamabuye urabibona uko amareka yambwira ngo senga ibuye cyo rikoroka avuga ngo senga rigakoroka twamaze amezi 3 dusenga gushika naho amezi 3 aheze nitwa tumva mama wewe atanze faveur ati ndarekuye amaze kurekura rero nabari bafashe bavuga ati ni mama we ko papa we ntiyari akiriho ni mama we yavyemeye twe twodadaza nkande niko bagiye kurekura mbwa byabaye intambara ko namubwiye yuko kandi ndakunda gonora n'abajeune ndabwiye ati ntugwane na belle famille ugiye n'umuryango ugiye gushakamwo ntuzo ucisha hiwawe umwana w'umukobwa bategeza kumuguha batamuhaye uri gisuma uramwivye kuko nabimubwira nawe nyene ari hari yambwiye ati umuryango wawe batagutanze nta mariage izoba tuzorindira nimba ari Imana yavuze nta mwana w'umuntu arusha inguvu Imana kandi iyo mpanuro riko ndahaba abajene bako aranyumviriza kuko ari abajene bakijijwe bavuga ngo aba bavyeyi b'umukobwa ngo ne bapagani ngo ntibizera ngo nta mana bemera bagaca bishisha hizi wabo ayo n'amakosa kuko Imana yahaye autorité cyangwa ubushobozi ku muvyeyi wo gutanga umwana wiwe gushikubura ukiri mu bibazo ubu rero tugeze mu gihimbaho Chris batangwe kubona koko bwabo ndivyo ari karavuga arivyo bya bindi ari karavuga byari bifite ishimikiro aho ni novuga utanguye kuzuratanga ubwo butumwa guhera mu 2014 15 utanguye kuze urandika imbere yaho bari bamaze kubibona kuko twagize mariage mu 2010 rero kuva mu 2011 ba bantu bose bagwanya mariage yacu ico bakora ntaco bakubwira mugabo bararaba baguma arangene mubayeho bakaraba yuko mufise cyo mufungura uko iminsi genda barabona ko biko birukomana ikurahezagira ko Imana yatango duhezaga nakanguka yatango duhezagira imbere ya kanguka kuko kuva mu 2013 hari umuryango wugurutse buri mwaka naragenda muri Amerika nka kabiri agenda iburaya agira iki none umuntu aguma afata indege uvuga ngo arabuze cyane urumva bari bamaze kubona yuko umwana wawo ntazofanza ariko nubwo naho afata indege yari amahera yawe n'ubuntu oya none ivyo ndabimenya ko atari amahera yawe igikuru nuko wagiye kandi usahuba kandi ari kurasega kandi umwana umugaburira ivyo nibikuye none ku bantu utanguye kumenyekana uratanguye kuja muri Amerika uragarutse uratanguye kumenyekana hose ko uvuga ubutumwa byagenze gute ngo novuga umere nk'uvuye hasi koko cyo no kutaka dekore kumenyekana byaje nakanguka aho sinagire ingendo zose sinarinzwi n'abanzi nyene mugakanguka ne yatunye abantu bamenya kuko urumva abayumviriza ari benshi bakayihanahana niho byatanga kumenyekana byatangwe nakanguka yego nibaza yuko mugakanguka yaje iyo cyo no kwita stabilité canke sinzi gene no kivuga ntange twari tubayeho aho wicara yego vraiment twari tubayeho nta kwidoga kuko iyo umuntu ashoboye kuronka icafungura akariha inzu abamwo utarinze gusega kandi umwana akamurihira ishuri ugafungura no kwa Imana biragaragara yuko Imana ari waronse citwa stabilité yego ariko kumenyekana byaje mu nyuma ndabibona mu gitabo wandika yuko yitwa ngwiki irya shengero ryo muri Amerika
for his glory international ya Glory for his glory international. Iyo ONG yiwe Ego. niyo yandihira afite niyo yantunze iyo myaka 9 yose nivyo nashaka kuvuga rero urumva wararonka amahera avuye muri for glory international ikagufasha byose ukamenya imyaka 9 afite ngene byagenze bamfashije kuva mu 2009 ndabivuga mu gitabo hanyuma ngene byagenze kugira bahagarike sibo bahagaritse nje nabasavye guhagarika kubera wikwiye kubera namaze guhezagira namubwiye ni warakoze Imana guhezagira nabo wundi ufasha nabwa mbere yatanga uri sur aransubizamo gose uri sur ntiyavyumva kuko ntiya abazungu ntibamenyereye umunyafrika avuga ngo hagarika ariko aho nyene uri kwasoma iye gitabo cawe uravuga ubuzima baye mu buyi ukavuga utanguye guheza yo ukaronka ariko ntutubwira ayo uba warose nyina ngana ko ayo si yakenewe hari bikwiye urumva ingene ya for his glory international yabikoze ya Andy bwa mbere umenye ko yaje ntafise ngene ndihinzu ntafise ngene fungura yo tomanya amezi 3 rero niwe yangaburira niwe yari havyose agira genda shambaza ati andika ivyo ukeneye kugira ubeho nimba ari amatara uriha nimba ari internet uriha nimba bisi byose ndayimwandikira rero ngo bariha ana kugira wanyu tunga umuntu bariha ibivuga ati bavuga ati kare tukuriha ibi byose kugira ukorera Imana niho bacukura mu gihugu kugira kanguka nebwaze ejo mu 2015 yego rero bobo bampa bivanyije nkeneye yambwiye ati iyo nzu ubamo uyiriha ngahe ama iyo nzu ukoreramo nase inzu ubamo nkagira n'izo nkoreramo byose babiriha ku kwezi facture zose vyumubwiye agaca biriha nta muntu numwe ashobora gukora ivyo bintu imyaka 9 nta numwe bikora gutyo atakintu ukura mu marira nta kintu mukora mukorera nta nyungu yiwe yako yaronka we yavuga ati ndagufashe ukorera Imana sinzi ko vyumva bisaba ko hagenda ndamuza n'ivyo byose bikubikorera iki ngo hari iki Imana yambwiye imbere yo kuza mu Burundi rero jewe nkoreye iki Imana yambwiye ambwiye ati nkore iki Imana yambwiye Umva biratandukanye n'umuntu bagiye gusaba ukamukonvenka kugira akwemerere jewe sinamurondeye niwe yasanze ahondi rero nico kintu tuvuga yuko nibimenyetso byerekana ko Imana muri kumwe ha muraduga gushaka kuri kangukura kanguka tango 2015 cyo gihe 16 17 abantu ntibashigikira cyane ariko abantu batanga gushigikira ndavuga none uyu mutama ngoma namuremera kandi abantu bako baradushigikira uko gushigikira babashigikira gute babiciye buciye mu heburi hariho ivyo bita PayPal hariho Western harimo araburyo bwinshi biva n'ibihugu nubu niko bigenda yego ko bigenda ari uburyo bwinshi abantu bashobora gucishamo yego ariko nitwigira dusaba amafaranga muri kanguka nico nyene twagira duje ko mbega kanguka ibayeho gute kuko urabona abandi bantu usanga nk'abavuga butumwa benshi hari ivyo bavuga by'icicumi ugasanga barasabye icicumi mwebwe iwanyu ugerageje kuraba ibikoranire byanyu nta byicumi musaba no kubera iki ibyicumi ni indi nyigisho kuko ibyicumi n'amashengero yisaba kandi twege dufise ukuntu twizera mwe nta shengero mufise oya ndafise ishengero sengamo mu Burundi ariko we nta shengero ryawe cyanje nk'umupastori oya ariko je mfise ukuntu haro nabandi tubisangiye ngene tubibona dutahura icicumi uko ijambo ry'Imana ribivuga rero ibyicumi ni byavye ko bivugwa mu ijambo ry'Imana mu sezerano rya kera ariko mu sezerano rishasha ntibavuga icicumi mu sezerano rishasha bavuga utanga unezerewe avyumva ngene iyo mvuze nta biharuro biri cyangwa imibare cyangwa ibiharuro nta bihari ukunze kandi mu bikono ba kabiri cicende murongo w'indwi Paulo avuga ati utanga atange anezerewe atawe umusunitse sans tristesse ni contrainte ko bavuga mu gifaransa atawe umusunitse kandi kuko abatanga gutyo niba Imana ikunda nivyo binezera Imana bane majambo umuntu umugobereye ngo uragowe cyane cicumi none watanze anezerewe natanze anezerewe rero twege dushaka ko umuntu atanga agoberewe dushaka umuntu atanga anezerewe nitwira dusaba amafaranga n'umunsi n'umwe nibikorane biba nta maufrande canke ituro canke imperezo zihaba mu bikorane rero tuba dushaka yuko nimba ari Imana yaturungitse kuvuga niyo nyene ikora ku mitima y'abantu bakaza gushigikira atagahato kariho niko bimeze n'ubu
ego hanyuma muri ubwo butumwa mugenda muratanga rero bwakanguka uretse burya butumwa murungika kuri za WhatsApp nabonye mwashizeho na app app ni ikomeye rero kusumba WhatsApp kuko benshi batanga muri WhatsApp babikuye muri app twenze utanga muri WhatsApp muri kanguka sinzi ko warubizi umwara birenga twahereyeko mugabo app twayironse mu 2018 kuva ico gihe rero nta WhatsApp zibikoresha hago abantu bayikura muri app bagaca bayitanga muri WhatsApp nako ndavuga iruhande y'ubwo butumwa mutanga hariho ibikorane mugira hirya no hino waragiye cyane mu Bubiligi muri Canada muri Amerika ibyo byaje gute byatangwe mu 2016 kuko je ngitangura kera nabwiye ko ari imihamagara 5 ministeri amabango 5 jewe nayenze ko ndumwigisha gusa enseignant hanyuma mu nyuma Imana irambwira yuko ndi n'umuvuga butumwa ntabyo narinzi Imana yambwiye ko mvuga butumwa ko nkwiye kuroba ifi abantu bari kuroba sizi kuvyumva abantu bakabazana mu mana umurovyi w'abantu maze kumbwira ko n'umurovyi rero tugatera umurovyi w'abantu rero tangura uje kugira ibikorane kuko kanguka yari yamaze kumenyekana cyane i Buraya mu Bubiligi Swede hanyuma cyane numva patwatse abantu benshi ko cyo gitwara muri WhatsApp twarabona amanimero yabo amakode plus 32 bari benshi cyane plus 46 bari benshi cyane hanyuma tuvuga nti reka rero ngende washaka igikorane cya mbere nagize mu Bubiligi mu 2016 sinagiye kwigisha gusa haje abantu bashika amajana 7 bwa bwa mbere abo bose baje nta no gusengera abagwaye ryariho kwari kwigisha gusa ijambo ry'Imana gusa hanyuma rero mu nyuma mu Imana ambarati rero ubu rero ntugende kwigisha gusa genda uvuga ubutumwa abantu bakizwe niho byahereye rero kusha n'ubu nabonye mu Bubiligi hariho ni kibanza wasengeshejemo haje abantu benshi cyane ikibanza na Bobo marigeze mu kugira mu gifore national ego cyo kinatsuka cyo cyambere mu Bubiligi kuva kera Bobo Mare Baselindio rero hajya haratugoye gose no kuronka kuko ntibashaka kutwemerera kuko nibumva ko umuntu ashobora kuzagira igikorane atarihisha amafaranga aho hari muhe mwaka ari 2018 2018 ndabibutse ko ikiganiro ari mvo n'imbano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri radio Kisoro FM iri muri Uganda. Uriko araba Chris mumaze kugira ibiteramo byinshi hanze ibyo bihugu twabidonda ngo America Canada Ububiligi imbere mumaze gusura inshuro nyinshi ariko mu Burundi umaze kugira igiteramo gikomeye mu 2023 gusa kwe kuvuga gusa ega naha nagiye uretse mu Bubiligi na Canada ahandi hose nagize rimwe ariko umba twebwe mu Kigali nagiye mu Burundi uvuka wagize 2023 hanze wagiye 17 2018 kweriki kwera mu Bubiligi biroroshe mu Bubiligi ni sale nta kazi kenene kahari ugenda muri sale ngaho wayifashe biroroshe ariko ikirekora nico hanze intambara n'ibintu bitoroshe cyo gutuma binini byose nagize rimwe ni Kigali nagize rimwe naho nyine ari sale rero biratanuka kandi kintu nashaka kuvuga nuko ahantu ngenda kugira igikorane singenda aho nshatse ngenda aho Imana imbwiye kugenda niyo ntambara mfise rero n'abantu nk'ubu nguvuze Cotonou muri amakomantere barashavura muri Benin barashavura abantu ngo ko utazi wacu abo muri Cameroon ko utazanga abo muri Abidjan igihugu cyose Chad umva umwese avuga ngo ntuzi wacu nababwiye nti abavuga ngo ngende wanyu ni musenge Imana niyambwira nzoza ngenda Imana imbwiye kugenda hanyuma urumva Imana no kwajije kibazo ubwo umuntu yo kwibaza ati ni bimwe yezo yavuga ati umuhanuzi ntiyemegwe iwabo bo washaka igihe nagira ikorane 2023 neza ko bitangaje kuko haraje abantu benshi bashaka 2000 rero neza ko kame mu muhanuzi baramwumvirije nubwo yagiye iwabo yego baraje mu Burundi dufite abantu benshi pana Bujumbura gusa mu gihugu cyose hagati ni benshi kuko adukurikira turabona reka tutandukire ikindi cerekeye ayo masengesho nyene mu nyuma watangoye gusengera abantu urungi ku butombwa bwakanguka noneho uronka umuhamagara wo gukiza abantu bwa mbese nkiza abantu ni Yesu abakiza icyo nico twashaka kumenya bigenda gute nicyo Yesu avuze ngo mukiza abantu niko yavuze ariko nta muntu akiza umuntu kuko yaba nkiza abantu sinogwara najewe kandi nta mugore wanje yogwara nta mwana wanje yogwara umunsi unegeze umugore wanje yegeze kugwara akagupfa aje no mu bitaro aho rero
ubu naravyiguza uraterereza igisabisho muri kanguka ko gatandatu nabwiye abantu ni abantu mudukunda mudusengere madame aragwaye cyane nabivuze mu Kirundi no mu Gifaransa nawe usengera abantu yumvire byerekana ko ari ukiza abantu byerekana ko ntakiza kuko iyo abankiza sinza gutereza amasengesho nasha namukiza uko nyene nta muntu wo mu muryango wanje n'umwe yose uragupfa narumva yopfa ariko hari umuntu wiwawe yopfa kandi ukiza ntibishoboka ni nko ufite uburyo ufite amafaranga menshi nta mwana w'inshuti yawe yokena kaburi cajya ufise uburyo umugaburira none ukiza niko iki abantu bo gupfana mu muryango vyerekana ko nje nkiza resi ibyo tubona harya mu mareresi tubona abantu ku mateleviziyo aho bagiye za Abidjan aho bagiye za abantu bafashe imbago Rebeki bashira bazitwara uko bariko bariruka ngo bakize biba byagenda kandi ni ubibabwiye uzobirize imbere yuko nsegera abantu cyo nkora nka Bija nanafukamye nanje kwaza abantu ntibande nindagira kize ndezera ko ari Yesu akize nindagira bakize Yesu canafukama muri Abija ndabwira Yesu ntiwumvise ko bavuze ko ari wewe bakize rero biye bitangaza byose byabaye ni Yesu yabikotse kandi si jewe yaba ari jewe no ba ashaho nyerangira nta nocamba imyaka 150 no muri Karavi muri Cotonou ho mperuka muri Benin nabanje kubaza ni bande bizera ko ari Yesu akiza niyo ngorane mfise n'abantu kuko umuntu wese abonye biya bintu wabonye kuri YouTube azi yuko ambonye jewe acakira hari umunsi nigeze kudakora umuntu mu bitaro agwaye haji Bujumbura nagize ikibazo abantu bamfatira muri koridoro ko genda usengere ngo uyu wanje ngusengere uyu ngokora kuri uyu ngokora kuri nkuko umengo jewe ni jewe nkiza mugabira goya abantu ko bitahura naje ntabyo ntahuye oya ukwiye bitahura zunda bitahura kuko Yesu yavuze ngo muzokiza mu izina ryanje umva ni izina rya Yesu none abakira biba byagenze gute abakira basi kwizera kuko kwizera kwawe si yake ugwaye nka gusengera utizera ntukira ubundi nka musengera agakira kandi ari jewe nyine abasengeye kweki yakize arizera igihe cyose ko Yesu akora bitangaza avuga ukwizera kwawe kuragukijije rero uwizera urakira kwera kwizera niyo ngorane dufise n'abantu bazi ko ari jewe nkiza noba nikunda nimba abantu bapfa kandi nkababona muri iyi myaka nsengera abantu bagakira hari abantu bapfuye mu muryango wanje barapfa kandi nkunda kandi nabasengeye sivuga ngo nabasengeye ariko barapfa none ubu bizigura gute si jewe nkiza ni Yesu akiza none abo bavuga ko baba bakize bobo umuntu yobyemezwa n'iki ko baba bakize ko gitangura gutangusha ishuri naye muri kanguka hari abantu baba influencer ku marezo sociaux bavuga ngo ntanga amafaranga ngo twabahaye amafaranga ngo baze gushinga intahe barabivuga mugabo rero basanga baharavye nko mu Gifaransa intahe kuva ku wa mbere shoko 5 ziba saa 5 na saa 1 y'ijoro wumvirira intahe amajana n'amajana zitandukanye byabaye nko tufate nko mu ndwi zibiri hamajana ziri kuri ntuze kuri application no ku YouTube biriko hanyuma no mu Kirundi imisi yose hagira abantu batangura kuvuga ati sha ngo nubwo yo bafite amafaranga aya mafaranga yo ari menshi cyane ugira ushobora kugura abantu ibihumbi n'ibihumbi ko bashinga intahe rero abantu babivuga je naza ko abantu bavuga ngo nukubesha ndabumva nta kwizera bafise kuko wizera natangara ko umuntu akize none ko umuntu akira Yesu yavuze ko bazokira none Yesu arabesha ariko kandi nabo batahure muri iyi si tubamwo hariho benshi byagiye bita pastor cyangwa bivuga butumwa ugasangana ni babahanuzi b'ibinyoma muri kahise ka hagufi murazi byabaye kuri Joshua n'imanza zirasekera bamwagiriza ububeshi gufata abana ku nguvu vyose murazi byabaye kuri uwo ngaha yitwa Gilbert Deya yavuga yuko asengera abantu bakavyara mugabo mu nyuma za gusanga agura inzoya hama bakazizana bakabe umuntu bakajana hehe bikitwa yuko yasenge umuntu agakira kume n'uro yabivye urumva rero bariho abeshi bariho ibyo byose no bihakana abeshi bariho kandi ababigira bashaka ko babereka ko bakijije gira mu bizere mu amafaranga ababesha bose ntibashaka mu bemere gusa bashaka mu amafaranga niho bihagaze rero niyoza yuko umuntu yakize niwe wenyene yishingira ntaye yuko ntabesha ntushobora kugira umuntu ngo simbesha uvyemeza gute ko yabesha none twebwe nk'abantu twotandukanya gute abo ba Gilbert Deya abo ba Joshua na ba Chris twobatandukanya gute Yesu yavuze ngo muzobamenyera ivyamwa vyabo
les fruits urumviza ijambo nigisha uri umuntu afise mpwemu yera cyangwa mukawera uzomenya yuko uwo muntu ari umubeshi cyangwa atari umubeshi kuko ushaka gutwara amafaranga abantu ntahagara ku ijambo ahagara kubitangaza gusa muri kanguka abantu dusengera abantu umunsi umwe ku minsi 6 samedi gusa niho nyine nsengera abantu iyi ni minsi kuva kwa mbere kushaka gatanu n'abantu ibihumbi baguma baza nta numwe dusengera size ko ucumva ico kintu mu ntahe zize muri kanguka ku munsi wa mbere umuzobumvirize mu Kifaransa no mu Kirundi umva abantu bahindutse bakijijwe na mardi no munsi wa kabiri bavuye mu vyaha ubuzima bwabo bari mu rumogi abo bose none bakobabesha ngo nishatse kwereka yuko bakize nk'ingwara zimwe zikomakomeye za kanseri aho nka sida baraheza bakaja kwa muganga bakaraba ko ari bigitangura mu Burundi twarabipima ari umudamu yashinze ntaye ko yakize sida turabikurikirana araja kwa muganga aratuzanira ku kazi kuri kanguka impapuro imbere n'inyuma twabipima twarafata uwo mwanya ico gihe muri yo ntahe aravuga naho yavugiye kwivuza n'ibitaro yagiye ko vyose avuga ati n'izina ryiwe ararivuga kuko ico gihe bakora bavuga ngo tuko turabesha ndamusaba nti ushinga intahe uvuga izina ryawe aravuga ati mugende muri ibitaro murabe mugende ya kwa Rojanti muvugira izina ryiwe yararivuze mu verify twabigize ariko rero camusanga niyo biregaragara yarakize n'impapuro yazizuzani kandi twasaba yuko twafata umwanya tukaja kubiraba rero hagera igihe baba benshi turagera igihe rero turavuga tuti ntidukeneye gufata uwo mwanya uwumva atavyemera narihe kuvyumviriza ariko azokumviza ibindi ariko uwumva ko afite mpwemu y'Imana imwemeza ko ijambo tuvuga ari ryo azovyemera rero twaje duhagarika kuja muri izo ntambara mugabo ubwa mbere twarafashe umwanya wo gusuzuma twayifashe kabisa mugabo muri kangukana ndababwira imisi ku 6 ni umuntu agwaye ingwara idakira sida kanseri canke diabete canke ikindi vyiza ntuve harabibaza ngo akize kara mu manifestation genda kwa muganga yemeze ko wakize ushizo kudushinga intahe rero benshi bakize indwara zitakira baravuga ati nagiye kwa muganga aremeza benshi bashagira ubwoba bakagenda handi nk'ibya sida aho bagenda nka 3 canke 4 hose negative agacaza kudushinga intahe ati nagiye hana ariko nta muntu numwe abaje bose bashinga intahe ntabonzi Bega none wewe yirukura basengera nk'umuntu kugira ngo afise ikibazo iki canke kiriye umenya gute ko hari umuntu afise izo ngora ariho ingabire canke impano ziri kwinshi hari impano yo kuri bitangaza biri mu jambo ry'Imana hari impano bitwa parole de connaissance ni jambo ryo kumenya rero riratandukanye ni jambo ry'ubuhanuzi jambo ryo kumenya ni nko gukurasenga ukumva ko ari umuntu agwaye nko munda canke agwaye sida canke diabete ni ibintu vy'impuhemu biragoye gusigura mu buryo ariko uravyumvamo ntavyumva ubuzima ndabivuga biragoye gusigura mu bwenge ngene uvuga ati nakanumvise ko agwaye iki bigitangura nje byanantera ubwoba kuko naranigana n'iryo jwi nka kuvuga nkumva ndetse ko gose kubivuga umunsi ndatima ndabivuga nza numva abantu babiri navuze bukeye bashaza gushinga intahe ko nkibivuga baciye bakirwa nyene sur place hari ikintu cyaje kibabako abo rero batsinga intahe nibo bantera intege kuko nkavuga ati kumbe rero bya bintu bugitangura nk'umwana ko aravura atatanga utambuka uvuze ubwoba ati mbega ibintu nibiki nivyo rero nibaza ko ababizi barabizi ko impano yo kumenya ariyo parole de connaissance irabaho hanyuma wavuze yuko rero aho watangure cyane wamererewe nabi cyane kera ni igihugu ca Kongo Lubumbashi hamwe no muri Afrika y'Epfo yego gushika ubuntu urajayo ntaja kubavugira ubutumwa okay ikibazo ndiki nabwiye yuko yaba ijana byigirira Kongo mana maze kujayo kuko singenda aho nshaka Afrika y'Epfo byogorana kuko ni muri champ y'Icongereza ndacari muri mu francophone na n'ikirundi ariko nibaza yuko isaha y'Imana igeze nzogenda ko singena aho nshatse yaba ari je ndabishaka ago no kumagenda mu Burundi umwaka wese ngoja mu Burundi hanyuma abo mwabanye mu buzima bugoye hari abo nasonye mu gitabo cyane bajya bakunyegeje Lubumbashi yego hanyuma hariho nabo mwabana ni bashaka bataye ukufatira kwa karorero keza muri Afrika y'Epfo abo simbona
mu nyine byo byaragenze abantu muravugana uyu munsi bateye he kuko hari abo wagiye uravuga ariko babandi birubumbashi nafashe indege ndagenda Lubumbashi ngiye kubaraba bamwe bampindaro mu twaryamana hasi twasonzana hamwe byarimo ama emotion naryohewe cyane twagize umunsi mukuru rero twaranabatoye harabona nka 70 n'abatoye rero ubu turacaye kumwe muravugana gose kandi ndabafasha ko nshoboye kubafasha yego turi kumwe birimo ego Chris reka ndagukengurukira urakoze cyane ego ikiganiro cimbo nimbano cy'uyu munsi kigarukiye ngaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo muhinga bw'ivyuma yari David Nzau naho ubutaha